twebwe twarateye ivyatsi bimwe bivuye inyuma ubwicanyi bwose bwatanguye bukorerwa abantu kuva urugamba rwo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza rutangiye. Aba rero bariko baricwa uyu munsi ntaho batandukaniye n'abishwe kuva itariki ya 26 z'ukwa kane 2015. Aba bose n'inzirakarengane z'iki kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Mwabo nabo nyene harimwo General Adolphe Nshimirimana. Ubwo bwicanyi rero bwose iyo buva bukagera twebwe twabuteye ivyatsi, twanariyakara umukuru w'igihugu c'u Burundi tukamubwira tuti gushira ibwirizwa nshingiro iruhande twarakubwiye ko bizozana injyane nyinshi. Iyo umuntu ashize ibwirizwa nshingiro iruhande aba yuguruye umuryango w'amabi menshi mu gihugu. Ayo mabi ngira mwese murayabona, n'abantu birirwa baricwa bunyamaswa, n'abantu birirwa barafungwa bazimira, bafatwa bazimizwa atawuzi iyo bagiye, n'abantu birirwa bahakwa kwicwa nka Pierre Claver Mbonimpa. Ibi vyose aho bituruka niko iki kiringo ca gatatu Petero Nkurunziza agomba gutamika abarundi ku nguvu. Nico gituma rero twe tubiteye ivyatsi twivuye inyuma tugasaba ko amatohoza yohaba hagahanwa abo bose babikora. Twe tuvuga tuti abo bose bariko barakora ubwicanyi, abari bo bose, umugambo baturukamo bose nibafatwe bakurikiranwe bashengezwe imbere y'ubutungane. Ariko ntidufate ngo dufate abariko barica abantu gusa, ahubwo turabe kure, turabe ubwo bwicanyi cyo buturukako buva ku kiringo kigera gatatu kidahuye n'amategeko, kidahuye n'ibwirizwa nshingiro ca Petero Nkurunziza. Ahubwo tubashe tumubwira tuti yewe mukuru w'igihugu teshute iki kiringo kiriko kizana injyane mu gihugu, kiriko gihonya abantu, gihebe ukiveko kuko n'ibwirizwa nshingiro ndikikwemerera. Naho twe duhagaze ubwicanyi bw'alo bwose twe tubutera ubwatsi iyo buturetse hose n'ababukoze bose. Gusa aho bitandukaniye n'ubutumwa bwacu n'ubwo mukuru w'igihugu yavuze, twe tuvuga tuti abo bose bagira ubwicanyi muri rusange nibafatwe bahanwe, ntibabe bonyene abo bishe nyakwigendera General Adolphe Nshimirimana, ahubwo nabo nibafatwe mu bandi. Twebwe naho duhagaze.